Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igutohoreza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweko biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu, igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ndaguhaye ikaze ntanakwifuriza kubandanya uraroranirwa. Abahuza ibitsina babisangiye mu Burundi barafise ubwoba ko bagiye gutotezwa inyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Mu Burundi abahuza ibitsina babisangiye babona ko bageramiwe. Ni nyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye ko abahuza ibitsina babisangiye boterwa amabuye, aho hakaba hari ku munsi wa gatanu uheze. Ishirahamwe riharanira agateka ka zina muntu RIG iteka rya kera mu Burundi rikorera mu buhungiro riratera ivyatsi vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'Uburundi, rifata ko nko guhamagarira kwica abantu bo muri uwo murwi. Abategetsi b'Uburundi bahisemwo guhumuriza baciye kuwuserukira Uburundi mu Bubirigi kubafasha Uburundi bashobora kugumya imfashanyo yabo nimba bashaka kudutegeka uwo muvumo kubw'ivyashikirijwe na Ndayishimiye. Bavuga badatanze umwidondoro ku bwoba bwo gutotezwa. Abahuza ibitsina babisangiye bahurikiye mu mashirahamwe abiri LGBTQ mu Burundi bavuga ko batewe ubwoba n'amajambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'Uburundi. Ku bwa Rwamwaka ivyo umukuru w'igihugu yashikirije ni ingorane zikomeye kuri twebwe. Ni uruhusha nyarwo yatanze kugira ngo twebwe twicwe. Ayo majambo hararengeye mu bisanzwe akarimbi kandi ntiyovugwa n'umukuru w'igihugu, kiretse ko guhuza ibitsina ku babisangiye hari ikibazo c'agateka ka zina muntu, ni kandi ikibazo c'ubuntu, uko akaba ariko avuga. Ikibabaje niko yongerako ni uguhamagarira kwica umurwi w'abantu utabahoye ico bakoze ariko ubahoye ico bari. Yisunga amajambo y'umukuru w'igihugu Neva yavuze ko ubugeni bw'abasangiye ibitsina ari umuvumo. Butisi nawe agera kure. Guterwa amabuye oya ntawovyemera. Nubwo muri rusangi tutavyerekana, ubu ni ikibazo gikomeye kuko barashobora kuzokwitiranya umuntu ko ahuza ibitsina n'uwo babisangiye kandi atari we bivuye ku kamo katewe n'umukuru w'igihugu ko kubatera amabuye mu ntumbero yo kumugirira nabi. Tugomba amahoro kandi no gutekana, uko akaba ariko ashimangira. Ntibagayimvo we arashavuye akavuga ko amajambo yashikirijwe atawoyemera. Novuga ko bitumvikana ku gihugu citwa ko kiri muri demokarasi. Rero umwidegemvyo ntukibaho. Amashirahamwe yacu harashobora kwakwa uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'Uburundi kandi dufasha abantu benshi mu kurwanya VIH/SIDA. Haraheze kandi imyaka ishika 10. Turazi ko amategeko ahana abahuza ibitsina babisangiye mu gihe ababikoze bafatanywe itonga, ariko vyose bihakwa guhinduka bigafata uwundi murindi, ubwo akaba ari bwo bwoba afise. Abategetsi b'Uburundi baragerageje guhumuriza abafasha igihugu b'i Buraya. Mu gihe umukuru w'igihugu Ndayishimiye yatangaje kuwa 29 Kigarama 2023 ko ibihugu rutura bitegeka ko haba ubugeni ku basangiye ibitsina kugira ngo bitange imfashanyo ku bihugu bikenye, bishobora kugumya imfashanyo yavyo. Uwuserukira Uburundi mu Bubirigi no mu bumwe bwa Buraya yagerageje gusukamwo mabisi. Bisa nuko bimwe mu binyamakuru mpuzamakungu biriko bisigura nabi ijambo ry'umukuru w'igihugu c'Uburundi. Uko akaba ariko yagerageje gutanga umuco. Terence Ntahiraja mu itangazo ryatewe ko umukono kuwa 2/2023, uko akaba ariko nyene yavuze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntiyigeze avuga ko abahuza ibitsina babisangiye boterwa amabuye nk'uko bamwe n'abandi bariko barabivuga. Uko akaba ariko uwo mutegetsi yabandanije. Ahubwo yishura kuri ico kibazo umukuru w'igihugu c'Uburundi yakoresheje imvugo n'ishusho ngereranyo yishimikije inyandiko nyeranda nka Bibiliya yerekana uburemere bw'ivyo bikorwa bihushanye n'amategeko n'ubuntu mu Burundi.
uko akaba ariko ashikiriza imbere yo guhumuriza abafasha Uburundi n'inshuti zabo ko Uburundi ari igihugu kigengwa n'amategeko aho icaha cose gihanwa hakurikijwe igitabo mpanavyaha. Izo nsiguro zatanzwe nabi ntizakuye imvo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ku kibazo c'inkoramutima imbere y'abafasha Uburundi kuko ntivyaciye mu nzira yo kandi ntivyashikirijwe n'uwategerezwa kubishikiriza. Uko akaba ariko bamwe mu bakoresha imbuga hwaniro na cane cane abarundi bashikirije. Ligue Iteka riratera ivyatsi amajambo y'umukuru w'igihugu aho ribona ko ahamagarira kwica. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye kwica abanywanyi ba LGBT+. Amajambo nk'ayo ashira mu kaga aba LGBT+, akanashiraho icuka kitameze neza mu bijanye n'ubwigenge bwabo nk'abantu mu gukora ivyo barekurirwa n'amategeko. Uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bwo kwivuza, uburenganzira bwo kudakumirwa ndetse n'ibindi. Uko akaba ariko iryo shirahamwe rya kera riharanira agateka ka zina muntu mu Burundi ubu rikorera mu buhungiro rishikiriza. Ryibutsa ko ubwo burenganzira bwose bugengwa n'amategeko mpuzamakungu Uburundi bwateyeko umukono. Turiyamirije ubugira kandi imvugo y'urwanko ihamagarira kwanka umurwi usanzwe ugeramiwe mu Burundi. Mu gihe hegereje amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka mu mwaka uza, Ligue Iteka rifise ubwoba ko hashobora kuba ingaruka mbi zikomeye. Ligue Iteka ryibutsa umukuru w'igihugu Ndayishimiye ko ibihe turimwo birangwa n'ukwihanira vyibonekeza neza mu Burundi. Mu mwaka w'2023 iryo shirahamwe riharura abantu 38 bakozweko n'uko kwihanira mu Burundi. Iryo shirahamwe rihamagarira umukuru w'igihugu Neva gufata ingingo zose zikenewe mu ntumbero yo gukingira agateka ka zina muntu, harimwo gukingira abahuza ibitsina babisangiye nk'abanywanyi b'ishirahamwe LGBT+. Ivyo biruko mu gihe guhezagira canke kudahezagira abubakana bahuje ibitsina ari ingingo umusenyeri wese azofata ku giti ciwe aravye uko vyifashe muri diyoseze arongoye. Ivyo biri mu rwandiko rwo kuwa 4 Nzero 2024 rwa Vatikano rwateweko umukono na Karidinali Victor Manuel Fernandez harongoye ibiro bijejwe ivy'ukwemera i Vatikano kwa Papa. Urwo rwandiko rukaba ruza gutanga umuco inyuma y'impari zidasanzwe zikurikiye urwandiko rwa Papa Fiducia Supplicans rwemerera abapatiri uruhusha rwo gutanga umuhezagiro ariko utandukanye n'isakaramentu ry'ukubaka rukristu mu bubakanye bahuje ibitsina. Ivyiyamirijwe cane n'abasenyeri bo mu bihugu vya Afurika, aho amanama y'abasenyeri bo mu bihugu bitandukanye yashikirije ko ata muhezagiro n'umwe ushobora gutangwa ku bubakanye bahuje ibitsina. Mu rwandiko rwo kuri uwu wa kane igenekerezo rya 4 Nzero 2024, Vatikano ikaba ishikiriza ko itahura ko urwandiko rwa Fiducia Supplicans rwakirwa ugutandukanye bivanye n'imico n'imigenzo y'ibihugu bimwe bimwe, niko gutanga ingingo ko guhezagira canke kudahezagira abubakana bahuje ibitsina hari ingingo umusenyeri wese azofata ku giti ciwe haravye uko ibintu vyifashe muri diyosezi arongoye. Urwo rwandiko kandi rubandanya rumenyesha ko umupatiri ahezagira abo babana bahuje ibitsina hatacaha abakoze kandi atabaciye kubiri n'inyigisho za Ekleziya Katolika yagenewe bose. Ese mwakiriye gute urwo rwandiko? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo kandi mu gusozera no makuru nunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko umugambwe uri ku butegetsi uriko urashigikira urwaruka rwawo. Urwaruka rwose rw'umugambwe ntirukora amakosha kubw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Imbonerakure ziratunganije neza cane kandi ziranateguye neza kugira ngo zisubirire abari ku butegetsi ubu munsi. Uko akaba ariko uwurongoye umugambwe CNDD FDD yatangaje igihe yariko harerekana ivyaranguwe n'uwo mugambwe kuri uwu wa kabiri. Reverien Ndikuriyo yahamagariye abanyagihugu kudafatira muri rusangi kuko umwe wese abazwa ibikorwa vyiwe.
umwe mu rwaruka rw'umugambwe wacu akoze ikosha ntibisigura ko rica rishirwa ku murwi wose. Mbere nubwo umukuru yama hafi y'abakozi biwe barashobora kwitwara uko bashatse. Ni ibisigi vya ba sokuru bacu. Dutegerezwa kurondera abazodusubirira kandi bari mu mbonerakure. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe na Reverien Ndikuriyo. Muri ico kiganiro n'abamenyeshamakuru yamenyesheje ko imbonerakure arizo ndongozi z'ejo z'igihugu kandi ko umugambwe utegerezwa gukoresha uburyo bwose ngo uzitegure. Kubw'uwo yahoze ari umugwanyi, ahantu hose hari urwo rwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD rurafise amategeko rukurikiza, rutegerezwa kwigenza neza ku neza y'akazoza. Yatomoye ko bishitse umwe muri bo agakora ikosha ategerezwa kurihanirwa ku gatwe kiwe kandi ko adategerezwa gucafuza ishusho y'abanywanyi bose. Kera bari bazi ko imbonerakure hari abantu ataco bamaze, ariko kuva aho bamwe mu bategetsi nk'abashikiranganji bemeye ko bari muri uwo murwi, ibintu vyaratanguye guhinduka. Uko akaba ariko yongeye ko yahamagariye abashikirizamanza n'inyamiramabi kudahigimanga hageze guhagarika no gushengeza mu butungane abazoba bagirizwa ivyaha. Yishura ku bindi bibazo, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yemeje ko hatarwaruka rwo mu mugambwe arongoye ruri ku butaka bwa Kongo gufasha igisirikare c'u Burundi nk'uko benshi bavyibaza. Yahanuye kandi urwaruka rw'imbonerakure gukorera ikarashishi kure y'ingoro y'umugambwe seneri kugira ngo zirinde ivyagiriji bidafashe vy'abanywanyi b'uwo mugambwe utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza n'ibihe vyiza.